novuga ko ari nk'igitangaza kuko ni bake mu Barundi bashobora kwiga bagendana ubumuga bwo kutabona bagaheza amashuri agushika bashike ku rugero nagejejeko. Nous reconnaissons fait son excellence Monseigneur Prof. Eli Alexandre Bouchonioli, visionnaire, membre fondateur et premier recteur de l'Université d'Histoire d'Afrique. Son prix va être reçu par sa femme. Le deuxième personne de marque pour notre Université d'Histoire d'Afrique, c'est son excellence Monseigneur Prof. Jelal Bates.
Overton for his commitment to support Hope Africa University in the Friends of the Awards. Je vous confère chacun dans le domaine qui le concerne le brevet de technicien supérieur en entrepreneuriat et gestion des affaires, en agriculture et zootechnie, pour en jouir avec tous les droits et prérogatives qui sont attachés. Jewe nitwa Sindayigaya Emmanuel, ndi umwe mu bagendana ubumuga bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hama nkaba nagiriwe amahirwe yo kwiga, amahirwe agirirwa bake. Hama ubu mwanya tuvugana nkaba ndangije kaminuza. Rero je numva ari umunezero kuko hari byinshi nagiye ndacamwo biremereye, nko kwiga ahantu twashobora kuja kuvoma mu mwonga aho nari nshiga primaire, nkava muri primaire nkagera muri secondaire nkiga mbona bingora mugabo byose nkagenda ndabishimira Imana cyane gose. Aha rero novuga ko ari nk'igitangaza kuko ni bake mu Barundi bashobora kwiga bagendana ubumuga bwo kutabona bagaheza amashuri agushika bashike ku rugero nagejejeko. Aha rero nkaba nshimira cyane gose byimva mutima abavyeyi bashoboye kumfasha nkiga kaminuza nkayirangiza. Aho nabo ni usanzwe arongoye imbere y'amategeko Fondation Uwiragiye Sylvie Uwiragiye. Nkongera nkashimira n'uwo bubakanye twita Papa Fondation kuko niwe bama batubwira ko ariwe mubayere umwe gusa Fondation ifise ari wadufasha iminsi yose. Imana ibaha umugisha ibandanye bakomeze, ibahe kuramba, bazoronke abuzukuru n'abuzukuruza nabi wanje barimwo, bazoronke abakwe n'abakazana n'uwi wanje arimwo. Kwiga ugendana ubumuga bwo kutabona si ikintu coroshe kuko bwa mbere hoho ibikoresho abatabona basanzwe bakoresha si ivyo ugenda mu isoko ngo ugure, si ivyo ugenda mu mangazini ngo ubisangeyo, ni ibikoresho biza bizimvye biva mu mahanga ya kure. Aho rero ugendana ubumuga bwo kutabona atarose umuntu amusutena amufasha ntivyokoroha. Murazi yuko muri mentalite z'abantu cyane cyane Abarundi barafise cagendera muri mentalite za kera, aho benshi usanga bavuga bati ugendana ubumuga nuwo kugaranirwa hariya mu kigo, nuwo gucunga inzu canke gucungera ibitungwa biri mu rugo. Ariko je ndashima gose kuko abavyeyi banje ntibambereye intambamyi, maze kubabwira yuko ngiye kwiga ntibambereye intambamyi, mu gihe abandi bobo usanga vyarababayeko bakabura n'ubashigikira. Uwo nagiye nitura wese rero jewe byagenda bigenda neza, akanterera n'iciyumviro bikagenda neza. Impanuro noha bagenzanje ubwa mbere bagendana ubumuga bwo kutabona n'abamaze kugirirwa amahirwe bakaja mu mashure, nobaha kuraje kugira ngo bakorane umwete, bamenye neza batihase ntibashobora gushika ku ntumbero. Hariho ikintu bigisha muri entrepreneuria kuva mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'icenda mbere n'amashuri abandanya. Hari ijambo bakunda kuvuga ngo la persévérance, ça vient du verbe persévérer. Nukuvuga ko umuntu arashobora kwiga akananirwa agaca ati cizere ati ndabivuyemo. Uwo si wo muti, ahubwo umuti ni ugupersevera, umuntu akiga akabandanya, kuko nimba ananiwe uyu munsi ejo arashobora gushika kure akarengana rwose, mbere akarengana na babandi mbere baba bamusize inyuma. Nkuko nagiye ndiga no mu mashuri atandukanye niga n'abatagendana ubumuga, nongera nkakebura kandi n'abagenda batafise ubumuga bamenye neza yuko aha tuba turi ku isi, kuko udafashije mwene wanyu
witwaje ngo abura urugingo runaka uba wihenze, kuko uratsitara rimwe wagwa hasi ukagira ubundi bumuga canke ukagira ubumuga bw'amaso nk'uko natwe vyagiye biradushikira kandi twabona nk'abandi. No rero nabo nyene nkaba ndabahaye courage bashobore kubandanya biga bafise umwete hamwe n'abo bagenzi babo bagendana ubumuga bwo kutabona, bakore cane gose kuko nukuri kuri monde tugeze ko uno munsi utagiye mu ishure uba wasigaye inyuma. Hama nkatera kamo kandi abari hirya no hino mu gihugu bataragirirwa amahirwe yo kuja ku mashure bashobora kuba banyumvise ngaha yuko bokwegera amashirahamwe atandukanye canke bakitura imiryango itandukanye ndetse n'ubutegetsi kugira ngo bubafashe kuja barondera amashuri atandukanye hirya no hino yoshobora kubafasha kugira ngo vy'ukuri nabo bashobore gushika aho twageze mbere bashobore no kuharenga.